Ubuyobozi bw'ubutegetsi bwa Ethiopia mu ntara ya Tigray zahakanye amakuru yatangajwe ejo kuwa gatatu bavuga ko zishe abasivile babarirwa muri za mirongo mu minsi ibiri mu ntara ya Amhara. Reuters ejo yatangazaga ko abayobozi bavuze ko abasivile 20 bishwe ku itariki ya mbere n'iya kabiri z'ukwezi kwa cyenda. CEDEAO barabihagaritse Guinea nk'umunyamuryango nyuma ya kudeta yo mu mpera z'icyumweru yakuyeho ubutegetsi bwa President Alpha Conde. Umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima ku mugabane wa Afrika, Matshidiso Moeti, avuga ko ku cyumweru gishize Afrika yagize ubwiyongere bwa virusi ya corona ku gipimo cya 23%. Moeti yanavuze ko impfu zituruka kuri COVID-19 muri Afrika zarenze 200,000 kuva icyorezo gitangiye. Abashinzwe inkombe b'Ubutaliyani mu rukerera barohoye abimukira 125, abenshi baturuka muri Afrika kandi babonetse ku karwa gato hafi ya Lampedusa. Zandi Lendlovu w'imyaka 33 n'umunyafrika y'epfo wa mbere w'umwirabura w'umutoza mu kwibira mu mazi yahinduye amateka y'imyaka 10 y'abagashaka buhake, aho siporo yo mu mazi yari yarihariwe n'abaherwe b'abazungu.